Inzego z'umutekano harimo igisirikare n'igipolisi bafadikanije n'urwego rw'igendereza bahejeje gufata abantu bikekwa ko bari bitwaje ibigwanisho bari baje guhungabanya umutekano w'igihugu n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Aya numwa tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi akaba ari amakuru tuzagaruka kuri byinshi bitandukanye cyane cyane harimo igisata cy'umutekano. I Bujumbura hari abantu bikeka ko bari bitwaje ibigwanisho bahagaritswe mu ibanga ntangere imbere yuko barungikwa mu mabohero. Ni mu gihe bivugwa ko ku munsi wa kane w'indwi iheze umurwi wa mbere wabikekwa ko ari abahoze ari abagwanyi wararungitswe mu iboro rikuru rya Mpimba. Abagize uwo murwi bari bamaze iminsi myinshi mu gasho k'igendereza ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Bikaba bivugwa ko abagize iyo mirwi ibiri yindi nk'iyo nabo barungitswe mu yandi mabohero kuri uno munsi imbere yo gucishwa mu busho bw'igendereza. Gusa amwe mu masoko akavuga ko boba ari abahoze ari abagwanyi ku birindiro muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harimwo abagwanyi b'umuhari w'abarundi witwaje ibigwanisho Red Tabara. Nubwo amasoko yegereye uwo murwi wa Red Tabara ahakana ivyayo makuru. Muti bimeze bite? Muri ano makuru kandi turaza no kubageza ko indi nkuru ivuga ku vy'umuhari Forebu ndetse n'ibi vya Red Tabara. Abo bose hamwe abikekwa ko bahoze ari abaroberi 200 bapfungiwe mu iboro rikuru rya Mpimba. Kubw'amakuru dufise abapfungwa bafatiwe mu bibanza bitandukanye kandi mu myanya itandukanye. Ico bose bahurira ko kubw'amasoko yacu ni ukuba ari abo mu mirwi yitwaje ibigwanisho ituruka mu Burundi icumbitse mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo. Uti bivugwa ko ari abagwanyi ba Red Tabara 19 muri bo bafatiwe mu Rukoko haraheze hafi amezi abiri niko amasoko yacu avuga. Kubw'amasoko yegereye iyo dosiye 10 mu bo muri uwo murwi bari bafise inkoho abandi nta bigwanisho bari bafise. Babiri mu ndongozi z'uwo murwi baracapfungiwe mu busho bw'igendereza mu gisagara ca Bujumbura, abandi nabo bakwiragijwe mu mabohero atandukanye harimwo irya Bujumbura ririmwo bane gushika kuri uyu munsi. Bikaba bivugwa rero ko ishamba rya Rukoko rihana urubibe na Sud Kivu muri Kongo naryo ryoba ririmwo abandi bakirimwo bararonderwa, gusa andi masoko akavuga ko baba barashoboye gusubira inyuma. Kubw'amasoko mu iboro rikuru rya Bujumbura ryitwa Mpimba, umurwi ugira kabiri w'abandi indwi bikekwa ko ari abahoze ari abaroberi wafatiwe muri zone Gatumba hafi y'urubibe Uburundi buhana na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nyene mu burengero bw'igihugu. Abagize uwo murwi bose bakaba bapfungiwe mu iboro rikuru rya Mpimba. Kubw'amasoko mu nzego z'umutekano abo bapfungwa bari bariyemereye ko bari mu mirwi y'abagwanyi icumbitse muri Sud Kivu. Abenshi bakavuga ko ari abagwanyi ba Red Tabara. Inyuma y'ifatwa ryabo basiguye ko bari bafise intumbero yo kwishikana ku nzego z'umutekano, ariko izo nsiguro ntizanyuze abakora amatohoza kuko babivuze inyuma yo kugundurwa no gucakirwa n'inzego z'umutekano nk'uko amasoko yacu abivuga. Umurwi ugira gatatu urimwo abari hagati ya 12 na 20. Kubw'amasoko yacu abo bafatiwe mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu. 9 muri bo bapfungiye mu Mpimba, igihe abagize uwo murwi bafatiwe ko kiracarimwo igipfungu. Muti none koko aba bapfungwa ni bande vy'ukuri? Reka navyo tubigarukeko. Bamwe bavuga ko ari abikeka ko ari abatavuga rumwe n'ubutegetsi bugomba gutoteza vyanka vyakunda, ariko umwe mu bapfungwa ba politike bavuganye n'ikimenyesha makuru SOS Medias Burundi ari naco dukesha iyi nkuru yaramenye bamwe muri abo bagwanyi. Nubwo biruko amasoko menshi yegereye umurwi witwaje ibigwanisho ba Red Tabara yavuze ati aba si abantu bacu. Igihe abantu bacu bafashwe babanza kumara igihe kinini mu gasho k'igendereza. Hagati mu kwezi kwa Kigarama k'umwaka weze, Lieutenant General Silas Ntigurirwa, umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo vya gisirikare, yari yatunganije inama n'abantu batandukanye kugira ngo bavugane ibijanye n'ico gutahukana abagwanyi bacumbitswe muri Kongo. Muri kahise umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yari yanavuze uwo mugambi, ariko gushika ubu nta kintu na kimwe kiboneka kirakorwa muri iyo ntumbero.
ni mu gihe Red Tabara umugwi mukuru w'u Burundi witwaje ibigwanisho wemanze ibitero vyakozwe ku butaka bw'u Burundi mu myaka iheze iri ku rutonde rw'imirwi y'iterabwoba yashizwe kuri urwo rutonde na leta y'u Burundi nk'uko amakuru adushikira abivuga. Iyi nkuru yanditswe n'ikimenyeshamakuru SOS Medias Burundi, nayo kandi iyi tukayigereranya n'iyanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza tugira tugaruke ko muri uyu mwanya. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru Ejo Heza, biravugwa yuko leta y'u Burundi hari inkuru ziriko ziravugwa ariko zizwi na bake, zivuga yuko hari umugambi uhari leta umaze kwemezwa mu butegetsi ko Red Tabara abagwanyi bayo bashobora gutahukanwa. Mu byo twarirejeje kubasangiza, twari tubabwiye ibijanye no gutahukana abagwanyi b'abarundi bavugwa ko bari mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko umuhari umaze kwemerwa mu butegetsi kuriho ni Red Tabara. Ni mu gihe nta zina rya Forebu turumva, byatumye dushaka kumenya igituma bimeze uko. Ibi rero nivyo duheruka kumenya bivuye mu ruganda rw'amakuru rw'ikinyamakuru Ejo Heza. Icyambere bo bashimika ko bo muri Ejo Heza barashimika ku mpamvu zigira zibiri. Impamvu ya mbere ni impamvu ivuga ubukomezi bwa Red Tabara. Impamvu ya kabiri nayo ikaza ivuga umuhari witirirwa ubwoko bw'abatutsi ngo ushaka kwemerwa na leta. Muti rero byifashe gutereka vyose tubice irya nino. Kubibuka kahise k'urugamba rwabaye mu Burundi hagati ya leta n'imihari yagwana, byarateye cyane ko leta yemanga ko abayitera ari abagwanyi koko. Kenshi vyavugwa ko ari abasuma bitwaje ibigwanisho, nubwo ibitero mu gihugu cyose vyavuze ubuduha. Iyo leta yanka ko abayigwanya atari umuhari, ibidashaka ko haba inzira yo kuganira. Turavye rero ko umuhari CNDD-FDD wagiye kwemererwa bigoranye, ntivyumvikana ukuntu leta iwukomoka ko yoshaka ngo yemera ko Red Tabara ari umuhari bahanganye mu gihe ata bitero bidasanzwe urakora ku butaka bw'u Burundi, eka ata n'ibirindiro uhafise. Icya kabiri, ikindi gitangaje ni ukuntu umuhari Red Tabara bizwi ko witirirwa ubwoko bw'abatutsi ariko ukemerwa n'ubutegetsi, kandi bizwi ko mu butegetsi harimo abanyamacakubiri komvyo badakeneye kumva ubwoko mu matwi yabo, ariko bakageraho bemera kubatahukana mu nzira yoroshe nk'ibyo duheruka kumva. Ikinyamakuru Ejo Heza tukura ko ino nkuru cyavuye kironka umwe mu rwaruka ngo yatanguranye n'ishingwa ry'umuhari Red Tabara kugira atanga umuco kuri ivyo bivugwa, abarundi bave mu bizazane. Nk'uko bitangazwe n'ikinyamakuru Ejo Heza, yavuze ko icyumviro cyo gushinga umuhari Red Tabara kitazananye n'umugambwe MSD nk'uko vyavuzwe hirya no hino. Ati Red Tabara yashinzwe bigizwemo uruhara na bamwe mu bategetsi ba CNDD-FDD iyoboka Hussein Rajab, kuko burya nubwo bizwi na bake ngo umugambwe uri ku butegetsi urimo ibice bibiri ariko bitoroshe kubona. Ngo gushinga umuhari Red Tabara vyavuye ku nteguro y'umwe mu bari abaperezida bakomeye cyane bashaka murantunge y'umwe mu bari abategetsi bakomeye cyane mu muhari CNDD-FDD yo gushaka guhonya abatutsi. Ati mu mwaka w'ibihumbi 2015 Nkurunziza amaze kumva ko azoba imyiyerekano izoba igamije kwiyamiriza ikiringo ciwe cya gatatu, yaciye yegeranya bamwe mu bihangangiye mu nzego z'umutekano, ababwira ko bishitse iyo myiyerekano ikaba boca bayikamisha mu guhonya abatutsi babasanze mu makaritsiye babamwo, bikitirirwa kurwanya imigumuko. Nk'uko ikinyamakuru Ejo Heza cavyanditse niko tugira tubibashikirize. Ico gihe haciye hategurwa imigwi y'imbonerakure zizokwambikwa imyambaro bajejwe umutekano bakaja gukora iryo bara. Bamwe mu bihangange ngo bikorana na Hussein Rajab baciye bamwibira iryo banga ry'umugambi wari gutegurwa n'ubutegetsi. Ivyo bihangange vyamusaba ko yoraba uko ategura umurwi w'abajejwe umutekano, cyane cyane abasirikare bocungera ayo makaritiye, kumwe yashinga imigwi y'abagwanyi yakingira intara n'uburere vyari bigwiriyemwo abatutsi mu bihe vy'urugamba kugira ntihagire abagwanyi b'umuhari wari wo wose baja kuhatera. Nk'uko Ejo Heza ibandanye ivyandika, ngo kubwa Hussein Rajab ngo yabonye bitoshusha neza guha ico gikorwa abajejwe umutekano b'igihugu kugira ntibaboneke nk'abagwanya umukuru w'igihugu, acategura bamwe mu ntwazangabo zo mu bwoko bw'abatutsi
kugira zije kwegeranya urwaruka rw'abatutsi rukerebutse kugira bategurwe uko bazokingira za karitsiye zabo. Ng'ico gihe kwari ugusiganwa n'umwanya kuko imbonankubone zaza zamaze gutangura imyimenyerezo mu bice bimwe bimwe vy'igihugu hamwe na Kiribawondezi muri Kongo. Kubera ko Tanzania yari kirafasha ibikomeye mu ngorane twarimo kirya gihe, hari bipfuje ko ariho hoja gutegurirwa urwo rwaruka mu vya gisirikare, ariko Hussein Rajab ntiyavyemeye, ababwira ko Tanzania uko ari nini bigoye ko abategetsi baho bagenzura ko atabamaneko b'ubutegetsi boza kudoriya ibiriko biraberayo na rirya hariho amakambi manini y'impunzi z'abarundi. Ikindi ngo kwari uko Tanzania yari isanzwe ari nk'umuhuza mu bibazo mu Burundi. Iyindi mvo y'ibanga ngo nuko Tanzania ariho hari ibikorwa bikomeye vy'umuhari Forebu, kandi vyasabwa ko iyo mihari ibiri ikorera ahatandukanye kandi ugutandukanye. Ibikorwa bimaze guhera, Hussein Rajab bwiwe ngo niwe yaje kubatekerera impanuro z'ingene bagiye kwigenza. Iyo ngabo ya Red Tabara ikavuga ko batangaye babonye Hussein Rajab ari waserutse nk'umurongozi mukuru kuko ngo bwari bwo bwa mbere bamubonye. Babwiwe ko bagiye gutaha mu gihugu bagasubira mu miryango yabo, ibisigaye bakazobimenyeshwa hanyuma. Ngo yavuze ko vyabagoye gutahura ingene bashobora gutaha amahoro kandi bizwi ko bagiye mu mihari igwana. Ikindi batatahura n'ingene botaha batagwanye kandi bari bazi ko ari vyo vyatumye bigishwa igisirikare. Ngo mu majambo make, Hussein Rajab yababwiye ko abasirikare b'igihugu atari bo bansi babo, umwansi wabo ahubwo ngo ari abategetsi gusa, nabo ariko arategura guta mu rudubi. Ngaha vyarabagoye kwemera gutaha, ariko kubera bari bamaze kuba abasirikare bategerezwa kwemera itegeko uko yije. Mu bwakeye kabiri baza bumva bagira batahe kampunzi. Bahungukiye rimwe n'umugwi wari ugizwe n'abatama bakuze, abakenyezi n'abana. Uti vy'ukuri amategeko ya gisirikare avanzemwo ivya politiki aragoye gutahura no gukurikiza kuko ubwenge busanzwe butobitahura. Uyu mu ntahe yiwe yahaye ikinyamakuru Ejo Heza arabandanya agira ati: uyu rero akavuga ko batashe atakigwanisho na kimwe bafise, ivyo bakoresheje babizaniwe n'abategetsi b'igisirikare c'igihugu kandi akaba ari bo babibabikira. Ngaravye ukungenera ibikorwa vyari biteguwe neza cane, ngo vyaraboneka ko ari insinzi yari ku rugi. Avuga ko mu muhari Red Tabara haciye haduka inyigisho z'amacakubiri bivuye ku kuntu bamwe muri urwo rwaruka rwava mu miryango y'abatutsi bakungatajwe n'amacakubiri baterekwa zina muhutu naho yo bari afise ivyiyumviro birashe. Bamwe muri bo bariganiye abavyeyi n'abaryango babo ko ivyo bikorwa vyose bihagarariwe na Hussein Rajab, basanga ivyo bahora bibaza atari vyo kuko urwo rwaruka rucegeranywa vyakozwe n'intwazangabo z'abatutsi. Bamwe rero bibaza ko ari urugamba rw'abatutsi bashaka kwikurako intwaro y'abahutu. Intumbero ya Red Tabara nk'urwaruka kwari ugukingira izo karitsiye zigwiriyemwo abatutsi kugira imbonerakure za Nkurunziza ntizihakore ihonyabwoko. Ati ya miryango y'abatutsi yakongatajwe n'amacakubiri yaciye ihindura ivyiyumviro vya bamwe mu rwaruka rwa Red Tabara, babwira ko kizira kikazirizwa ko bakorana n'abahutu. Mu bisanzwe abasirikare b'igihugu bari basanzwe muri Forebu ngo nibo bafashe urwo rwaruka rwa Red Tabara mukuru w'amakuru y'ibiriko birategurwa naho imbonankubone ziza gukorera, bakongera bakababikira ibigwanisho. Ngo umunsi umwe rero ngo bagiye babona rumwe muri urwo rwaruka rwiyadukiza ruja kurasa ba basirikare basanzwe bakorana. Mu ntango bamwe bibaza ko vyoba ari ibiyayuramutwe banyoye, ariko mu nyuma niho vyamenyekanye ko hari abategetsi bari bahindukije ivyumviro vy'urwo rwaruka ngo babashiramwo ivyumviro bibi cane. Yavuze ko uguta intumbero kwa bamwe muri urwo rwaruka hakumvira ababateguye bakaja kumvira ibipfamutima basangiye ngo ivy'amazuru nivyo vyabakwegeye, bituma zambonera kure zibagabako ibitero mw'ijoro ry'igenekerezo ya 11 n'igenekerezo ya 12 murantungi kw'igenekerezo ya 11 Kigarama rishira igenekerezo ya 12 Kigarama mu mwaka w'ibihumbi 2015. Igikorwa rero co kwigaburamwo kabiri kwa Red Tabara nticoroshe kuko vyabaye igihutihuti, nta mwanya wo gusigurirwa ivyariko biraba wabonetse. Umurwi w'urwaruka rwaramijwe amacakubiri waciye utanguza intambara yeruye ku basirikare b'igihugu nk'uko babihanuwe.
integuro yari yo kugwanira mu gisagara hagati buke buke bagakwira igihugu cose, ariko ico batamenye nuko hari urwaruka rwo mu Kamenge na Kinama rwari rurongowe na Adolphe Nshimirimana na Savimbi rwagerageje kugwanira mu gisagara hagati mu ntango z'urugamba, ariko birabananira bahavuye bahambya abandi mu misozi ya Bubanza. Ivyo rero ngo nuko vyagenze mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo icenda na kane. Uwo mugwi w'urwaruka rwiyonkoye kuri Rede Tabara y'ukuri narwo rwahavuye rero birunanira kugwanira mu gisagara, kuko nubwo bari barahawe inyigisho za gisirikare ntibari kwatsa imbere y'abasirikare b'igihugu bagwanye za Somalia n'ahandi, kuko bobo bazi urugamba ico arico. Ngo bene kubata mu rudubi rero babonye bagiye guhonera mu gisagara, baciye babategeka kuduga mu ntara za ruguru y'abavyeyi babo bavuka kugira bazoze barabafashirizayo. Ngo baragerageje kubaha bamwe mu bahoze ari mu gisirikare ca kera FAB kugira baze kubafasha, ngo ariko bibi vy'ubusa. Urwaruka rwinshi rwarasize ubuzima, abandi batabwa muri yombi, abandi nabo baromotse barahunga bata igihugu. Nk'uko bivugwa mu gusozera, yavuze ko abarundi bakwiye gukanura ngo bagatahura ibisigabwenge biri muri politike, ngo boye kuza bararira batazi uwapfuye, ngo nico gituma batamenya iyo babandwa berekeza canke bagata imiragwe ku batari bo. Ati burya insinzi ihetse impinduka ngo nejo mu gitondo yoboneka, kuko ababishoboye barahari. Ikibazo nuko bivuye ku ngese z'amacakubiri hariho ngo abantu benshi bitwaza ivyo bikarangira bahemukiye igihugu. Ngaho rero amakuru ariko avugwa agezweko muri kano kanya. Inkuru twabashikiriza ikaba ari inkuru zanditswe n'ikinyamakuru Ejo Heza ndetse n'ikinyamakuru SOS Medias Burundi. Fyonde subscribe canke sabone niba utari wahafyonda kugira ngo utoja ucikanwa na dushikiriza no Muhuza TV. Imana bahezagire ibikorwa vyanyu vya misi yose muriko murakora.